Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Muteramenya na jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye nkaba jewe nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro igitondo gishasha nkaba mfise amajambo agomba ko dusangira mu bubangutsi. Murazi ko twifuza yuko kino kiganiro kituza kiramara umwanya muremure tugomba dusoma amajambo rero yanditswe mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere tuca dusoma umurongo wa 6 tugeze ku murongo w'8. Hanyuma dusome avuga ngo nuko bakoranye baramubaza bati mwami iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si ivyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze n'ubushobozi n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushika ku mpera y'isi. Imana yacu nihimbazwe n'amajambo dusomye ngomba ko dusangira, ngomba dukure muri ijambo rivuga ngo si ivyanyu kumenya. Murabona ngaha ku murongo w'indwi hano yavuze ngo arabishura ati si ivyanyu kumenya imisi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Imana yacu nishimwe. N'ano majambo dusomye, aya majambo dusomye ni ikiyago ca nyuma Yesu yagiranye kumbure novuga ngo n'abigishwa biwe igihe yagomba duzwe mw'ijuru. Ukurikiranya amajambo ngene avuga hirya no hino cane cane usomye hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ubona ingene ngo yababwiye abibutsa ngo ivyari vyanditswe kuri we vyose uko vyari vyaravuzwe n'abahanuzi, ngo abibutsa amajambo yo mu bavugishwa n'Imana bagiye baramuvugishwa ko, abibutsa amajambo yo mu mazaburi, arababwira ingene vyari vyaranditswe kuri we yuko akwiye kuzopfa hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu, ingene akwiye kuzobabazwa n'ibindi byose, hanyuma ngo abungura ubwenge bwo kugira ngo batahure ivyanditswe, bashobore gukomprena, no kuvuga aduza niveau de compréhension yabo kugira ngo babashe gutahura canke se kumva no kumenya ivyagezwe. Hanyuma rero ngo abigishwa bumva ico kiyago kirabanezereye kirabaryoheye kuba bumvise yuko ivyari vyaravuzwe kuri Mesiya vyose vyashitse. Ababwira ingene vyari vyaravuzwe kuri we, abibutsa uhereye kera mu bitabo vya kera vyari vyaravuzwe kuri we. Hanyuma rero ngo bumva umengo barahumutse, bumva umengo novuga ngo igishashi cari ku maso kirabavuyeko, bumva umengo baratahuye, bumva umengo barugurutse ubwenge kubera yuko yarakoze muri cerveau zabo aduza niveau de compréhension kugira ngo batahure ivyanditswe. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero bakiri muri iyo novuga ngo muri iyo situation, bakiri muri uko kuntu biyumva, ngo niho rero ngo baca rero bamubaza ati none ga mwami iki nico gihe ugomba ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Imana yacu nidutabara. Yesu rero yumvise bamubajije gutya, wewe arafise uko yababona, arafise ico yabona nk'umurideri wabo, nk'umurongozi wabo, yabona kure muri kazoza ibikorwa bibarindiriye byo kwagura ubwami bw'Imana, ibikorwa bibarindiriye kwico bikeneye kinini gihambaye atari kino kibazo babajije, kuko bobo bibonekana yuko bari banyotewe kw'ingoma y'Abisirayeli yogaruka. Ico gihe entretemps bari abakoloni, bari bakoronijwe novuga ngo n'ingoma y'Abaroma. Abaroma nibo bari abantuze aba empereur, nibo bari babakoronije. Imana yacu nidutabara. Urumva rero baripfuza yuko bosubira kwidegembya bakaba libre, ntibabeho mengo bagizene batwagwa baganzwa n'indi empire, no kuvuga empire Rome. Imana yacu nidutabara. Ko vyipfuza ntivyari bibi, ariko mugabo bobo nk'abigishwa ba Yesu Kristo ivy'ubwami bwo mw'isi n'ingene ingoma zikurakuranwa, hakaviye hakaziyi, hakaviye abajya hakaziyi, hakaviye ingoma y'ubwoko hakaza ubwoko ubu, hakava hakaja bariya. Ibyo sivyo Yesu yabona ko bakwiye kwitwararika cane, kuko bari mu bundi bwami kandi yari yabatoranije
kugira ngo babe novuga ngo abaserukizi b'ubwo bwami. Murazi ko inyigisho zatangwanye n'inyigisho avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, Imana yacu nidutabare. Rero bari mu bundi bwami, ariko mugabo baza kubaza ikibazo novuga ngo kitabaraba muri uwo mwanya, kitabega, Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero babajije gutyo Yesu arababwira ngo si ivyanyu kumenya iminsi canke ibihe, si ivyanyu kumenya aho iyi ngoma izoviraho akazi yindi, kandi ni nk'aho mu yandi majambo yari gushoka akanababwira ivyabaye ku ngoma z'Abisirayeli, ingene habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa, ingene habaye ukwankana hagati yabo. Mu bisanzwe gukurikiranya ingoma z'Abisirayeli n'abami bakeya batwaye neza ubwami bwabo, manda zabo zikaba manda nziza Imana yishimira. Ariko manda nyinshi z'abami benshi mu batwaye muri chronology y'ingene abami bakurakuranywe ku ngoma z'Abisirayeli, usanga nta birebire, nta bintu bihambaye umuntu yohava yipfuza ngo icompa ingoma y'Abisirayeli ikagaruka, icompa bagasubira bakatureka tukidegembya. Kuko ukurikiranye usanga n'ubu bwami bw'Abaroma bw'abakoroniza, kubera yuko nabo baguye mu vyaha. Gukora ibyaha bakwegewemo n'intwaro z'ubwami bw'Abisirayeli vyatumye baba abaja, vyatumye bambukanwa i Babuloni bamara y'imyaka hafi 70 yose. Kubera iki? Kuko zari ingaruka z'ivyaha byakozwe ku ngoma z'Abisirayeli. Muri make rero abano bigishwa nta kintu kirekire, nta n'umugabane novuga ngo ugaragara bari bafise mu ngoma z'Abisirayeli. Yesu arababwira ngo, nimwe babwira ngo ibyo rero mwebwe si ivyanyu kumenya, mwabigishwa mwebwe n'abatoranije kugira ngo mwagure ubwami. Ivyanyu mukwiye kumenya si ibi, naho mwitwararika ivy'ubwami bwo mw'isi, naho mwitwararika ivy'ingoma zo mw'isi, naho munyotewe ingoma zo mw'isi, naho munyotewe ko Abaroma bo barekura mukidegembya mukigenga, mwebwe intwaro yo mw'isi si ivyanyu, ivyayo ntibibaraba. Mwebwe mutandukanye n'ivy'ingoma zo mw'isi, kuko ubu muserukira ubwami bw'Imana mw'isi. Mwebwe muri abigishwa banje, hariho ibikorwa bibarindiriye, hariho ibikorwa by'ivugabutumwa bibarindiriye, hariho ibikorwa imbere bibarindiriye. Muzohamwa, muzokwangwa n'amahanga, muzokwangwa n'abantu bose, kandi ibyo bikorwa bibarindiriye nimushobora kuzobikora mwambaye umubiri, muri umuntu buntu w'inyama n'amaraso. Imana yacu nidutabare. Rero nababwira ngo ibyo si ivyanyu kumenya. Ntangazwe n'ingene kugira ngo mukomprene davantage mubajije ikibazo nk'ico, ikibazo kijanye n'ubwami bwo mw'isi, ikibazo kijanye n'imibereho yo mw'isi, ikibazo kijanye n'ubuzima bwo mw'isi, aho kumbaza ikibazo kijanye n'umuhamagaro mwebwe mwahamagawe. Mwebwe mwahamagariwe kuba abigishwa banje, mwebwe mwahamagariwe kuba abaambasaderi b'ubwami bw'Imana mw'isi, mwebwe mwahamagariwe igikorwa gitandukanye n'igikorwa c'ubwo bwami muriko murambaza. Si ivyanyu kumenya rero igihe hazoviraho ingoma y'abahakaziyi, igihe bizobisikanya. Ibyo si ivyanyu, ibyo si byo mwari mukwiye kwitwararika, ibyo si byo mwari mukwiye kwitaho ekaye habanamba, ahubwo hariho ibyo mwari mukwiye kwitwararika. Ibyo mwari mukwiye kwitwararika si byo mwitwararitse. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Aha rero mu kurangiza twagomba rero dusozere neza na neza muri rino jambo novuga ngo
ry'umutwe navuze ko tuvuga ko. Yesu aca arabishura ababwira ngo si ivyanyu kumenya. Hari igihe bishika umuntu akitwararika ibi canke biriya, ariko ugasanga ibyo yitwararitse sibyo yari akwiye kwitwararika, sibyo yari akwiye kugira priorite, ahubwo hari iyindi priorite yari akwiye kwitwararika, yari akwiye gushira ku muzirikanye. Ariko mugabo kubera ko yiyibagiye uwo ari we, kubera ko yiyibagiye ico ari cyo, kubera ko yibagiye umuhamagaro wiwe, kubera yibagiye ico Imana imugomba ko, kubera yibagiye ico Imana yavuganye nawe, kubera ko yibagiye ico Imana yamubwiye, yamuvuze kuko imugomba ko, uyu muntu akifata uko atari akwiye kwifata, akitwararika ibya buno buzima busanzwe buhera gusumba uko yokwitwararika iby'ubwami bw'Imana. Aha ni nk'aho Yesu yababwira ngo mwitwararitse ibitari byo, ariko ibyo mwitwararitse si ivyanyu, ntibibaraba. Ibitakuraba, wewe wa mwigishwa wanje we, ukwiye kuraba hasi, kuko bitakuraba ukwiye kuraba hasi. Rero ibyo mwebwe mwari mukwiye kwitwararika. Babwiye ngo si ivyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Ariko ku murongo w'umunani rero yaciye babwira ibyo bari bakwiye kwitwararika. Arababwira ngo ariko ni nk'ababwira ngo mwari mukwiye kwitwararika kuzohabwa ubushobozi mukemuyira niyabazako. Nimuraronka mukemuyira, kandi narababwiye igikorwa c'umwitsa, narababwiye igikorwa ca mukemuyira, narababwiye ico mwemuyera azobamarira. Ariko mugabo sibyo muriko muritwararika. Ngomba ngende, ngomba nduzwe mw'ijuru, ariko nimumbajije ngo mbega mukemuyera watubwiye wewe azoza ryari, bizogenda gute, twokora gute kugira ngo ntitumuhombe? Ibyo ntimubimbajije, mumbajije ibitabaraba, kandi hariho ibibaraba mwari mukwiye kumbaza. None rero mviriza, ibibaraba mwebwe pour le moment, ibyari bikwiye kubaraba, ibyo mwari mukwiye kwiyokipa gusumba ibindi, ni iby'uko mukwiye guhabwa ubushobozi, ni iby'uko mukemuyera akwiye kubaza ko, amaze kubaza ko mukaronka ubushobozi. Yewe Petero, icatumye unyihakana ni kubera ko ata bushobozi bwa mukemuyera wari ufise. Niba wari ufise mukemuyera cagiye wanyihakana, niba waranyihakanye. Ariko rero mviriza, muzohabwa ubushobozi mukemuyera niyabaza ko. Kandi igikurikira kigira gatatu, ni ukuvuga icya mbere ni uguhabwa, ni uko mukemuyera abaza ko. Ubwa kabiri bagaca baronka ubushobozi rero bwa mukemuyera kubera ko bamaze kubaza ko. Ubwa gatatu ni ukuba ivyabona byo gushingira intahe Yesu i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana yacu nihimbazwe. Nta n'amajambo rero, kandi murabizi ko intumbero atari yo guteba. Niko ndabona rero ya minota ishika kumbure ku 10 tuyigenze. Nagomba dusenga Imana, ntidove turenza ko myinshi. Ijambo ndiko ndaronderamwe n'ijambo rivuga ngo si ivyanyu kumenya. Muri kino gihe, abakizwa ba kino gihe, abari mu rugendo ruja mw'ijuru, abakristo ba kino gihe bahora biyibagira, bakiyibagira abo ari bo, bakibagira inshingano zabo, bakibagira umuhamagaro wabo. N'abakozi b'Imana banashaka bihora bishika bakibagira inshingano zabo, bakibagira umuhamagaro wabo. Ugasanga umuntu iby'Imana bikabivanga n'ibyo mw'isi, kandi ugasanga ibyo byo mw'isi abyitwararitse cyane gusumba iby'ubwami bw'Imana, kandi afise umuhamagaro w'ubwami bw'Imana, adafise umuhamagaro w'ubwami bwo mw'isi. Bikarashika mbere ugasanga umuntu ariko arakiranira ibi na biriya, agira irementanya n'amanyanga byo kwankisha aba, byo kwankanisha bariya, byo gucanishamwo abantu, byo kuryanisha abantu. Uyu muntu ugasanga yahindutse, yabaye kajyanisha miryango
Imana yacu nidutabare. Ariko mu kiganiro igitondo gishasha cuno munsi narinze no kukubwira ngo ukwiye kuraba yuko ibyo ukwiye kumenya, ibyo ukwiye kwitaho, ibyo ukwiye kwitwararika ko ari ibyo uri kuritwararika, kuko birashoboka cyane ko muri ino minsi utariko witwararika ibyo wari ukwiye kwitwararika. Yesu Kristo rero arakubwira aciye muri ano majambo ngo si ivyanyu kumenya no kwitwararika cyane ibyo wewe uri kuritwararika muri ino minsi, kubirutisha iby'ubwami bw'Imana. Muri ino minsi wari ukwiye kwitwararika kuronka mpwemu yera, kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera, kuba icabona, gushingira intahe neza Yesu Kristo, ukavuga ico yaguhamagariye kuvuga muri kino gihe cyane. None n'amajambo rero sinzi mbega uravye ubu wewe by'ukuri ubona ucitwararitse cyane, ubona ugihanze amaso mw'ijuru, ubona ugihagaze neza mu muhamagaro wawe. Mbega ubu ntiwabivuyemwo, ubu ntiwagiye kwimba inzahabu i Tesalonike nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo avuga ngo uwitwa Dema ngo yaramutaye, ngo yagiye kwimba inzahabu i Tesalonike. Ubwo wewe niwe warabivuyemwo, ukaba warataye umuhamagaro, warataye ibikorwa by'Imana, ukaba wigiriye mu vy'isi kubera kumenga iby'ubwami wahamagariwe gukorera ntibigifise agaciro, ntibigifise uburemere muri wewe. Nimba rero wumva rino jambo hariho ico riguhanuye, nagomba ngo twe dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana imbabazi zawe zimboneke ko kuko byarangoye. Dusenga Imana n'umuhigwe umuntu ari mu nshingano ziwe, ibyo ategerezwa canke akwiye kwitaho ari byo ariko aritaho. Dusenga Imana, iminota igiye kumbana myinshi. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akavuga ngo Mana mbabarira, sanze nita mu bitanda, sanze nitwararika cyane ibyo ntari nkwiye kwitwararika. Uyu muntu ucumugirira neza, umuguze ko imbabazi zawe zimuboneke ko, umwiyereke ibyo ugomba byose bimubeko. Mu izina ryawe rya Kristo Yesu tubyizeye, amen.